uyu nawe n'uwundi yazutse, abazimu baratsinzwe, ariko repentance, dukomere Imana amashyi menshi. Reka ndamuha byivugire. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe kandi nimumpere Imana amashyi ya repentance. Ukuri sinumva ukuntu noshima Imana. Imana nihabwa ishimwe n'icyubahiro kuba mpagaze hano, nayo ubundi sinzi aho mba ndi. Jewe maze iminsi ngwaye, nafashwe n'ubumenga ni malariya, ndagenda kwa muganga bantora malariya, baca bantorana n'umutima. Ubwo uwo mutima basanga uri hasi cyane, barambwira ati none madawe washyitse hano gute? Uyu mutima urateranye n'ubwoba, uri kuri 5/10, uri hasi cyane, bari kubona usinzira. Ndavugana n'umutima wafashe gute? Arambwira ati rero aha ikintu ngomba ndagusabe nukundira umunyu mwinshi no kuzuranywa ifanta ya koka. Ndabona muganga jewe umunyu mwinshi urangora mu mfunguko, niyo bishitse bakarondera ukaba mwinshi, nyamba ari mwijoro mba nzi ko ndayubusa canke ndabwiriwe. Arambwira atumviriza, genda ufate igikombe c'amazi uzurashira mu munyu, uzurakoroga umwe. Nanje izo mana mba ndacafise wa munyu pasiteri yasengera, burya niwo naza ndashira mu mazi ndawufata, ntagura kuza ndawunywa. Mugabo uko ndabifata nkafatana ya miti ya malaria mu buzima buguma bumvako. Dimashe umunsi mwinjira kumutakura nko mu masaa 3 niho nafatwa n'ikintu mu nda. Ico kintu bantu b'Imana cyarantangaza, cyarabyura umugara, kumva ikintu nyene gishanje umugara mu nda, gishanje umugara, kumva uburibwe umubiri wose nta na hamwe hasigaye, nkumva kikongera kikiyegeranya, nkumva ituze mu mubiri. Mugabo ko umwanya ugenda hakomeza kureba, ndabwira abana ati burya reje numva umubiri biguma vyanka, sinzi ko goba yuko mu nda, sinzi byari byo, numva ntasobanukiwe. Bantu b'Imana twume ku Mana, nta kimenyetso ciki cyo kumva ko noba nari imizimu, nakumva umenga ni ibintu byo kwa muganga. Amasaha yo ku mugoroba ndabwira abana ati burya rero ndagiye kuri farumasi kuraba muganga, ndamwiganire ndabico yomfasha. Ahubwo novuga ko ari Imana yahabaye, nasanze atanu waje gukora. Ndasubira inyuma n'ubundi biranka hoho nicaye ukamenga ibintu byose bije kungwako, nakanura nkabona umwijima, wa mutima ukumenga noneho urakorotse. Ndabwira abana hariho n'umwishwa wanje hari mu nzu, ndabwira ati Muyomba sindagiye kuryama numva byase. Wa mwishwa wanje aratwenga ati Muyomba ndabona ko eriko byase, mba ndagusengeye nanje ntabyo nzi. Burya naje ndatwenga ati nukuri nta na kimwe, ti urakoze. Bantu b'Imana ashitse aho njyama, naherutse ntabaza muririmbyi hajya turirimbana mu Wakerubi ari muhira ati nyaruko nsengere birasi. Naherutse ibyo, ibyakurikiye ntabyo nzi. Ubwenge bwaragiye pi, hamwe ntasubira kumenya n'iyondi. Burya nagiye kugarura ubwenge, nsanga abantu bahari. Burya yuko aravuga umukozi w'Imana, Imana iguhezagire cyane, Imana ikongera amavuta. Ukuri bantu b'Imana yaransengeye ngo nk'ikintu cy'amasaha 2 ku telefone, bavuga ati ni kuri uwo mukozi w'Imana wanyu arakazi, wamenga turi kumwe ngaha. Avuze ati fata mu mutwe byaba bigiye mu mutwe, avuze ati fata mu nda byaba araho nyene bigiye kokipa, avuze ati fata mu mugongo, umva ibice byose yavuga byaba ariho byibereye. Ati nukuri yadutangaje iki, nukuri Imana imuhezagire cyane rwose. Kandi Imana ishishikare kumuha amaso y'impwemu kubona kure, kuko atubonera byinshi twe tudashoboye kwibonera. Mw'uwo mwanya je urumva ko ubwenge bwose bwaguma kwa muganga, ariko natatswe n'abazimu. Nuko ndashima Imana cyane, no ku munsi wa mbere inda irapanda ku rugero ruteye ubwoba, hamwe bidakunda. Ahubwo nubu ndiko ndaraba inda ahantu yagiye numva numi. Kwa kabiri naramubwiye urisire ko nta mwana arimo ngaha mu nda. Mugabo ngani umwana yobagiye mu ndwi imwe akacanka nuko.
na kuwa kabiri yari afise inda niniya igera ngaha, n'ubu nariko ndarabiyo yagiye numiwe neza, nukuri narengewe vyandeze. Inda yari afise sinzi yo yagiye, ariko n'ubushobozi bw'Imana. Haleluya! Ariko ntiwokomera Imana amashyi menshi cyane. Amusengeye umwanya munini kuri telefone kandi ku mayinite. Imana idufashe cyane gose. Ndakubita abazimu, turakubita abazimu, narindushe maze indwi yose ntaryama ntasinzira. Intiro rinyishe neza ngira mvuge ngo ngira nduhuke na gatoya. Nko mu masaa 4 niba atari saa 5 z'ijoro bacaramamagara. Cyaravuga ni ko amamagaye. Ntago mpamagara, amamagariye ubusa. Nitavye numva ni birakarabaye, biranse. Nanjye ca ndashena ndakubita abazimu. Ibara riragwa, urumva ko Imana yari kirakora operation hari. Ntaguma ndababwira ni fata amazi, giruku, kora gaha, meruku, giruku. Ukimana yari kiragenda iduhishurira. Bari bamuroza uburozi buteye ubwoba, ku buryo bakomplika ingwara, bagaguteramwo ingwara ukaja kwa muganga bakagutora ingwara kandi ntayirimo, bakayitora ugasubirayo bakayibona, ariko bakaca binyegeza muri iyo ngwara nyene. Ntiwigera umenya ikintu na kimwe. Umubiri wose ari inyama gusa, ari karasha, umutwe uri kurakubita ahantu hose, munda umenga harimwo ibintu biguma bicumita umwanya wose, aguma koma induru, munda umugongo. Ariko uwo mwanya tumusengeye, Imana irakora igitangaza. Repentance, dukomere Imana amashyi menshi, ariko ntiwotera haleluya. Uko biri kose yataza kuronka ubutabazi bwihuse, abadayimoni bashobora kuba baramugejeje ahantu habi, ariko nta mwana wa repentance azopfa gutwaga uko nyene. Hari uburinzi, hari ubushobozi n'inkomezi z'Imana. Imana igushire ku rukingo rw'amaraso yayo mu izina rya Yesu. Wajeje ukuri ndashima Imana cyane. Nanjye ndashima Imana kubwawe, numva nanjye nshinze intahe. Ndashima Imana yageze hajyanye biranga ko ahinjira. Inda yari afise ubu niyo yancanze, ndiko ndiyumvira iyo yagiye. Ndamubaza nta kintu wariye, ngo nta tuntu nashizeyo. Inda yagera nko ngaha n'ikanzu niniya ibana nk'uko. Ndavuga ni hari umwana w'indwi imwe yoba ngana uko, ivyo ntibishoboka. Ariko Imana ishimwe by'ukuri, ndanezerewe kandi ndashimiye Imana kubw'ubuzima bwiwe. Dukomere Imana amashyi ko yamwongeye imyaka yo kubaho. Ibi ni ibimenyetso vyerekana ubushobozi, ari ibintu utarinda kwivugisha no kugira iki no gukekeranya. Ibi ni ibimenyetso vyerekana ubushobozi bw'Imana no gukora kw'Imana. Hari ikindi kimenyetso ukeneye, indigerino mu misi ngaho ikaba yasubiye ku rutonde. N'ubu numva numiwe. Dukomere Imana amashyi. Uwo mwanya ngo baratabaje n'umuganga arigora, araza arapima wa mutima, byarase nuko banzana muri saro, yasanze nyene mu gitanda, arapima arabura. Arababwira ati iyo biri hose nimuronderera ahandi, umutima noneho wa mutima waduze, wari hasi ariko waduze. Uri kuri 6 ku 10 kandi n'imiti iriko iratera neza, ati nimuronderera ahandi. Nuko ndashima Imana cyane. Ku munsi wa kabiri niho umuvyeyi nyene yazinduka turondera, arabwira sheri wanje ati nyabona ni mumunyarukane. Reje naherutse maze gushika aha, ibyakwirikiye ntavyo namenye ngo no kwinjira hagiye abaye intambara. Nuko ndashima Imana cyane. Imana yaranyimanye no ku munsi w'ekinda muvyeyi yarongeye irapanda ku rugero ruteye ubwoba. Ncanumva ikintu gishinze ngaha nk'ikintu c'icuma gishushe. Nukuri abasenzi baransenge hafi y'ikintu c'amasaha 3. Imana ibahezagire cyane, Imana ibongereze imbaraga zidasanzwe. Ntacyo mfise no bahemba, ariko Imana yo mwijuru ishishikare kubankandira, ishishikare kubambika ubushobozi budasanzwe. Nukuri Imana ibahezagire cyane. Sinumva ukuntu novuga Imana. Nukuri Imana ya repentance, bantu b'Imana tuyumeko, abatayizi barayibariko.
ni ukuri novuga ko ari satani yagombye kungirira ifuhe. Nari maze iminsi mfise ibyishimo bidasanzwe mu mutima wanje. Cyenda ngira ngo izo umwaka nshitse ha muri repentance. Cyenda ari umuntu ntashobora kumara indwi ntagiye mu bitaro, ntashobora kumara indwi ntatewe inshinge canke njemwe amaserumu, ariko kuva mponyoye aha kwa kino gicaniro ntabwo birongera gusubira mu mubiri wanje. Haleluya. Atari ubunyene abazimu bari baje bavyihishamo. Nukuri ndashima Imana cyane no kubana banje kwari uko twamira mu bitaro kuva dushitse aha sindasubira mu bitaro. Ni mu mperi yo Mana amashi uzobabanaho mu izina rya Yesu. Dukomere Imana amashimeshe. Ndibaza ko wahejeje. Ndashima Imana cyane. Nashitse hano mba bidakunda ko none ataba hari ikijwi ryambatuye ati haguruka mwana wanje uzi isezerano dufitaniye kwa kino gicaniro kigenda utambe. Nuko ndashima Imana byankundiye ndatambira Imana. Nukuri muntu w'Imana ibigerageze uko bizokugwa ko byose uze wivyukiranye uja mu mirimo y'Imana. Imana izokorera kuko kwitanga kwawe kuko kwigora kwawe. Je utambonye aha ku gicaniro uzomenya ati yanike byase aho urundugiriza isengesho. Nabikunda ko ntambukisha ukuguru kwanje aha niho uzombona. Aha sinzovayo nzogwayo. Imana ibampezagirire cyane. Amen. Dukomere Imana amashimeshe. Imana iguhezagire. Dukomere Imana amashi vrema yakoze igitangaza gikomeye kandi yamwongeye imyaka yo kubaho.